Hello bakunzi ba Roy TV, nitwa Mugisha Abdullahi, nkaba ndi fondateri wa application yitwa VOVOTA. VOVOTA ni application shasha ikozwe aha mu Burundi, igafasha abantu kuvugana n'umuryango n'abagenzi kandi bakashobora kuraba ama media aryohesheje cyane. Ndasaba ko ushobora guhurumbira VOVOTA biciye kuri www.vovota.net. urashobora kuvyandika muri Google ukayironka ukacukira account ukacutangura kwikoresha mwese mukavovota n'umuryango wawe wese n'abagenzi babo bose. Urakoze cyane. Urugero nshaka kugerako n'urugero VOVOTA igashika urugero rukoreshwa n'abanyagihugu bose bo mu Burundi no kwisinzima. Nkaza ndashiramo technology shashi, ari technology bita artificial intelligence. Artificial intelligence. Niyo nzoshiramo ifasha abantu kurondera abagenzi babo bakoresheje amafoto. Kandi ari technology ya payment. Shaka gushamo payment online pocket. Umuntu aba akagira ingodo yiwe ili online. Atavye kuvuga umusuma yonyiba cyangwa ndatinya gutembera n'amahera. Ushaka kumuha nk'umugenzi ukakoresha VOVOTA ukamurungikira. Shaka kugira payment easy in Africa na worldwide. Dukoresheje technology kuri ndamaze kuyironka ya artificial intelligence. Usanga birashobora koroha Umurundi umwe akagira karanga muntu imwe. Kubera isuri imwe nishobora kuronka karanga muntu zibiri. Bicishije muri technology birashoboka. Bikorosha cyane nko ku mipaka canke kuri airport umuntu yururutse bagashyiraho amakamera. Kubera iyi artificial intelligence irashobora kuraba abantu uciye gusata ugasanga isanzirimwo. Isanzirimwo identification. Ugasanga umuntu araciyeho ku nko kwigetse canke yinjiye airport atanumwa mukagwa mugane bakoresheje ama machine. Abantu bose nababwiye ati VOVOTA ishaka kubashira hamande y'umuryango wanyu, hamande y'abagenzi banyu kandi ikabazanira ibintu biryoshe cyane. Nashaka ko kila muntu afise itelefone n'ubutayifise iyumve ko gukrea account kuri VOVOTA ari ikintu kizoshobora kugira akubita intambwe imbere. Nashaka ko kubabwira n'abari mu mahanga urashobora kugironka VOVOTA ukayikoresha mukavugana ku isinzima. Nico kintu ndababwira ko mu yihurumbire VOVOTA wandika www.vovota.net ukacironka ukakira account ukacutangura ku enjoy no gushare ibintu byawe no kuvugana n'umuryango n'abagenzi. Bonsoir, ça va? Murameze neza abakunzi ba Roy TV bamuherereye namwe mwese muko murankurikirana, ariko vure mukaburi kunkurikirana utaragira abonnement kanda kuri subscribe ukore na j'aime wongere kandi ukore partage. Ni bela chakaro kuri micro za Roy TV muko mutaze mumenyereye. Uno munsi nakuzaniye umuyabaga ariko arabikora neza muri no misi. Muramaze kumenya, muramaze no gukoresha ama application menshi yagiye arakogwa n'abantu batandukanye mu bihugu bitandukanye abazungu, ariko ndi kumwe n'umujene nawe nyene yakoze application. Iyo application nayo ikaba igiye kubica bicike ngayo wacu mu Burundi. Ni application zo gufasha kuvugana n'abagenzi, kurungikiranira ubutumwa, ibiyago nkuko dusanzwe mukoresha ama Facebook, WhatsApp, Instagram, ibintu nk'ivyo, za Telegram, za Twitter. Murumva yuko n'Uburundi buriko buragenda ku yindi ntambwe mu bijanye novuga gute ama iterambere technologique, n'est-ce pas? Rero n'umujene shaka nabo baramutse maze kwanza mumva kaje kiwe kama turakurikiza ko ndamubaza utubazo tutandukanye kubijanye na application yiwe n'ibikorwa ari karakora muri no misi. Ni sawa rero? Ego ni sawa. Umeze neza? Ego. Ndabona yuko uri tayari. Okay. Ramusaba ko baragukurikirana aba followers abariko baraba ino video kuri Roy TV. Hello abakunzi ba Roy TV, nitwa Mugisha Abdullahi, abandi fondateri wa VOVOTA. Mugisha Abdullahi ni fondateur wa VOVOTA. Mbega twumvise Mugisha Abdullahi n'umuntu ki? Mugisha Abdullahi ni mu programmer, yigiye ibintu bya computer science, akaba n'umu entrepreneur. Mbega Mugisha Abdullahi yize he? Nigiye muri Tanzania. Amashuri y'intango amashuri y'intango yose ndayigiye muri Tanzania. Na kaminuza
ya kaminuza kaminuza nagize online school. Okay, n'abatari private Abdullahi ufite imyaka ingahe? Ese imyaka 21. 21. Abdullahi ndamusumba imyaka 3. Ubahe rero ndi grande sœur. So Abdullahi ndashaka utuyagire d'abord ku buzima bw'iwawe. Abdullahi ari ku ishuri yakunda iki? Ndi ku ishuri nakunda matematike na langue. Matematike et langue. Waje kugira ide yo kwimvira ko waja muri technique kubera iki? Inspiration wari kuyihe? Ya inspiration ya mbere ku bijanye na technique nikunda raba mu filme canke nkumva ku makuru ibihugu biteye imbere bakoresha ama technology mu bintu byabo byose nk'ibintu by'amadone ngene babika done zabo mugane ngiye ku ma association yiwacu asanga bandika ibintu mu bitabo mu makaye nta computer ziriho ama association menshi bakoresha amakaye kwandika done niyo ndacinangura kuba inspired n'ibintu bya technology kugira nzoze guhindura ibintu mu karere tubayemo. Bo nukuvuga we target ni guhindura ibintu mu gihugu ciwe cy'u Burundi. Mbega uri Tanzania, abavyeyi bawe niho baba? Ya abavyeyi banje baba Tanzania mugani je ndatahutse mu Burundi kugira mfashe igihugu canje kubijanye na technology. Mbega uri nk'umunyeshuri Tanzania ugana n'abandi banyeshuri ba Tanzania bagufata gute? Abanyeshuri bimwe baratangara kubera bone ba focus n'ibintu byo kwishura gusa ariko ibintu bya research yendereye ntibayikora cyane. Rero babona ko ari nko guca umwanya kwiga ibintu bya technology kubera twariga technology gatoyi mugani ntiyari focalize. Rero kubera bambona ko ndiko nda focus na technology baratangara cyane. Nukuvuga mu vyigwa wize mu ishure nize ivyigwa byatumye bikorohera kuja muri technology? Informatics. Informatique. Nukuvuga muri informatique uraguruka? Mu informatique ndagerageza. Mbega uri kuraba Facebook, uri kuraba WhatsApp, uri kuraba Instagram, uri kuraba Twitter, uri kuraba n'ayandi ma application adufasha mu bintu bya communication. Mbega nicaye ikintu wowe ubona ugiye kuzana gishasha apart ya VOVOTA? Kuko gutangwa muri VOVOTA urafise vision. Ego. Wayitanga uvuga ati arano ushaka kugira. Mbega nugwahirugezo wifuza kugirako? Urugero nshaka kugerako n'urugero VOVOTA igashika urugero rukoreshwa n'abanyagihugu bose bo mu Burundi no kwisinzima nkaza ndashiramo technology shasha ari technology bita artificial intelligence. Artificial intelligence. Niyo nzoshiramo ifasha abantu kurondera abagenzi babo bakoresheje amafoto. Kandi ari technology ya payment shaka gushamo payment online pocket. Umuntu aba akagira ingodo yiwe ili online. Atavye kuvuga umusuma yonyiba cyangwa ndatinya gutembera n'amahera. Ushaka kumuha nk'umugenzi ukakoresha VOVOTA ukamurungikira. Shaka kugira payment easy in Africa na worldwide. Worldwide. Wow. Mbega none twumvise VOVOTA ni application imeze gute? VOVOTA ni application n'urubuga hwaniro rufasha abantu guhurira ahantu hamwe. Uraza abantu turi disconnected ku isi geographic mugani turashobora guhurira ahantu hamwe kuri VOVOTA tugashare ivyumviro byacu abantu bandi bakabikunda bagatanga commentaire abantu kandi barashobora kuvugana batuma ubutumwa bakavugana. Ni réseaux sociaux ihuza abantu bo kwisi yose. Mbega tu okay VOVOTA turayumvise uri kuraraba ku bantu benshi ku bantu bagiye barakrea ama application yadusanzwe dukoresha surtout sinibaza ko harimo umunyafrika. Abanyafrika asanzwe akoreshwa cyane. Oya nta munyafrika arimo. Mugane arenda abanyafrika bagerageza gukira ama application mugane azwi cyane ku isi nka top 10 s'abanyafrika. Mbega none nka wewe uvuga ati ndi Umurundi kandi umujene w'imyaka mikeya uri kuraba mu myaka 10 iri imbere ubona yuko uzoburi he uzobigeze kugwa herugero? Mu myaka 10 iza ndifuza ko nga mu Burundi twogira data center yo kubika amadone ikaba mu ya mbere ku isi muri 10 za mbere kugira ngo communication yorohe cyane. Ndifuza ko kandi VOVOTA yutanga akazi ku bajene bigire ibintu bya technology kubera mu gisata cyacu cy'aba programmer benshi baravyiga mugani bakabura aho bagenda gukorera akazi kubera ama réseaux sociaux ama company manini ari mu bihugu byo hanze.
rero kuvuga ati umurundi ave ngaha agende hanze urazi ko bigoye mugani mu myaka 10 ndifuza ko abanyafrika bose boza baraza ngaha mu Burundi bahurira ha abantu bigiye technology kugira ngo babandanye na career yabo kandi bateze imbere ibihugu byo muri Afrika. Abarundi barayamaze bati nta ujya katamugoye mbega kugira ngo ushike kuri etape yo kugera kuri vovota byagusabye focusing na gute byagusabye sacrificing na gute mbega niza intambamyo yihura nazo guhera mu ntango gushika aho ugeze kuri vovota? Ya intambamyo ya mbere yari kuronka ubumenyi bukwiye ya kubera uravye ku ishure ibyo bigisha ibintu bike cyane bigisha bike kuronka ubumenyi bukwiye iyo ntambamyo ya mbere byantwaye umwanya mwinshi sinaryama cyane mu ijoro ngira ama recherche ya nindi kubera vovota ikoresha technology shasha dukoresha Python nayo kugira hosting bisaba mahera bisaba imitahe kugira nda hosting kuronka ayo mafaranga yari intambamyo ikomeye ya kugira ishike ngaho ishitse yari nk'amafaranga ngana gute namba atari banga kugira Python kugira hosting bisaba 1,700,000 1,700,000 urayatanga ya ubonye ndi umunyeshuri majeje ku ishure yani ushaka gutangwa gukora abantu ntibarakwemera nturatangwa kurondera abantu ukaca ugenda mu ntuzenya mu bintu bya herbagement kugira hosting bagusaba amahera menshi urabona rero kuronka ayo mahera uri umujene urahagije ishure umwanya muco ukoresheje uri kuriga yari ikibazo gikomeye cyane. Ni kuvuga intambamyo ya kabiri wagize? Yego. Nta yindi ntambamyo wahuye nayo? Iyindi ntambamyo nayo n'abantu kudutahura ya abantu benshi nibatahura ibintu bya technology urashaka kumubwira nshaka nkora application akabwira ya ibyo bintu ntibibaho abanyafrika ntibishoboka ya raba ibindi bintu ukora yani ugasanga ndabura abantu cyane cyane nkitangura abantu twoshobora kuganira tukabihuriza ko bakama ide yari bake cyane ya mbega nuri kuraraba eske vovota iriho kuri Play Store mbega vovota nayo nyene ubwayo ubona iriko iratera donc uravye aho wahereye mu kuyicreate ukabona nahigeze ubu mbega imaze imisi gute d'abord? Ubu ikwijije amezi 2 kuva amezi 2 muri abo amezi 2 ubona iriki ikora iyahe movement? Ya movement iriyo kubera ndashaka kwinjira kuri vovota ubu asanga umuntu ntazi ya postinze video itwenza iryohesheje abandi bagaposta amafoto ntamenya no kumenya yani ni kintu mbona kari urugero rwiza tangwe kugirako kubera abantu barayikunda abamaze kuyijako barayikunda cyane. Mbega kuri abavovota ho irafise ico irikira kwinjiriza ubu ikiri mu ntango? Ubu mu ntango ubu mu ntango icyo shaka kwanza ni kuzana abantu hamwe solving ama problem bafise mu bijyanye na technology ya maze gusolving ama problem bafise none tangwa kwimvira ingene natangwa kundiha tubwire nk'atanu mu ma problem ugiye gusolvinga bafise muri technology. Yes, problem ya mbere ni ya payment ya payment shaka ko umuntu wese ariho hose akoresha vovota ashobore gutuma amahera no kuronka amahera bisinzima bitagoranye ya iyo niyo problem ya mbere ya kabiri nejya yo kurondera umuntu ukoresheje ifoto ya utazi izina giye wakoresha ufise ifoto yawe maratakaranye ubasanga yarahinduye izina kuri vovota akoresha indi zina urashaka kwinjiza ifoto yiwe ukacumurondera akacaza ya mukaca mutangwa kuyaga ya nindi problem niyo gutanga akazi ku bajene biga ibintu bya technology marketing financial ya kubazana hamwe kugira to create a company ishobora gufasha igihugu gutera imbere kubera technology uje kuraba mu bihugu biteye imbere technology niyo bashikanye kure ya natwe turashobora kubita intambwe ducishije muri technology. Mbene nuri kuraba muhira abo muvukana muri bangaye? Tuvukana turi abantu indwi ukabura wakangaye? Yende wa nyuma uri umuhererezi ukacigira iyo talent yo gukora ibintu bya biri technologique. Mbega bo muvukana bagutahura gute bamaze kubona yuko uri mu bintu bya technique? Bararyohewe cyane kubana ndi ibintu bya technique kuva ndi muto nivyo bintu ndakunda cyane ya bararyohewe bumvise ko ndi mu bintu bya technique bavuga mbandanye ya Imana izofasha ivyumviro fise bizoshikako. Mbe mu buryo bwa support ni bande bagusupporting?
Kwa supporting n'abagenzi na famille. Ya kubera VOVOTA ubu iremeye abantu kuzana amashare, bashobora kuzana share zawe ukainvesta muri VOVOTA. Ya. Mbega uri kuraraba hoho mu buzima busanzwe. Hoba hari ibindi bintu usanzwe ukora apart y'ivyo by'amateknike, utundi tuntu wo gukora ku ruhande? Oya, ibintu nkunze gukora ni vya technology. Vya technology. Ya, kurepara ama ordinateur. Ya kubera nivyo ndigiye niko kazi nkora. Mbega igihe wari uri kwishuri muri mu bintu vya technique, wabona abakobwa nabo nyene bavyitabira canke abakobwa ntabwo bavyitabira ibintu nk'ivyo? Abakobwa ntibavyitabira cyane. Ntibavyitabira cyane. Ashobora tanguza ama club ashobora guhimiriza abakobwa binje mu bintu vya technology mugani abakobwa ntibinjira cyane muri technology. Ariko hamwe kubera ndace ntangura kugira ama connection n'abantu biga kuri university zitandukanye. Hari abakobwa bari muri technology nabo barabikora neza. Mugani kwishura aho nega abakobwa cyane cyane ntibarimo cyane ya technology. Mbega nk'umuntu yaba ashaka gukoresha application VOVOTA yo bigenza gute? Ya ushaka kuyikoresha application VOVOTA urashobora kujya kuri browser yawe nka Google ukandika wezi3 akaburungu VOVOTA akaburungu net ikachiza ukachukria account utayifise wifise ukacha winjiza username na password ukachutangura kuyikoresha. Bon ndavuga usanzwe ata konti ufise muri ya ata konti ufise uca ugenda kuri create new account. Ya urahabona ndise create new account ukacha winji create new account ukacha usign up baada ya sign up ukacha utangura rero kuyikoresha. Mbega uri kurera mu gucreate iyi application ya VOVOTA nko mu kibazo cya materiel nizo rusanzwe yifitiye canke telefone gusa bikora nta kindi kintu gisabwa atari telefone muri creation? Oya, telefone gusa ntibishoboka. Nkoresha imashini inyabwonko niyo nkoresha mu gucreate application kubera bigombe wandika amakode. Kandi uje kuraba technology nkoresha ni ya kisasa. Isaba materiel iri za kisasa. Ya rero ku bintu by'ibikoresho ntituraba fresh cyane. Ariko turapambana kubera turazi ko buke turashobora gushika. Noneho mwamufisa aho mubarizwa nk'ahantu umuntu yobasanga muvuga ati iki ni kibanza kiri permanent dusha mutonda mushaka kutubona? Ya ubu kubera ndaje mu Burundi kwitanguza none ko ndarondera ikibanza aho tuzoza abantu badusanga ngano bonikira abapre turacabikorera mu akazi. Mbega apart ya VOVOTA hoba hari ibindi bintu vy'ama application wa wimvira gukora bivanye n'ubumenyi wowe usanzwe ufise uvuga ati apart ya VOVOTA ndafise yindi application shaka kuzana shaka gufasha surtout abarundi mu buzima bwo kuri bwo ku marezo sociaux? Ama application ni menshi. Uje kuraba mu bijanye no gustoka amadone. Aya application ndakunda yumvira yo gukoresha ibintu mugani niyo muri leta nka leta ibyemeye. Nka application ishobora gufasha amakomine gutanga akaranga muntu n'ibindi anandi madokima alinye. Kubera ko umuntu ashobora gutamburana akaranga muntu igatakara. Yego. Bikaba bigoye. Kandi dukoresheje iyi technology kuri ndamaze kuyironka ya artificial intelligence. Usanga birashobora koroha umurundi umwe akagira akaranga muntu imwe kubera isuri imwe nishobora kuronka akaranga muntu zibiri. Bicishije muri technology birashoboka. Bikorosha cyane nko ku mipaka canke kuri airport umuntu yururutse bagashyiraho amakamera kubera iyi artificial intelligence irashobora kuraba abantu uciye gusata ugasanga isanzirimwo. Ya isanzirimwo ya identification. Ugasanga umuntu araciyeho nko ku igate canke yinjiye airport atanumwa mukagwa mugana bakoresheje ama machine. Ya bakaraba uyu ni fulani identité ziwe zikaza. Ya na passport zikaba ziri electronic. Ya kugira ngo umuntu na karanga muntu ntugire nka karanga muntu zibiri. Ya ofisi imwe isuri imwe gatura karanga muntu imwe. Ya kandi iri electronique byo cyane kubera iyo technology itari turayifise. Ya asigaye kuyimplement. Kuko ngo ari abantu usanga bafise na karanga muntu zitatu. Arabafise usanga bafise zitatu.
rero nkuko leta yovyemera tugakoresha artificial intelligence mu bintu bya leta mu buzi n'andi makampani akemera gukoresha artificial intelligence ni ikintu cofasha Uburundi kubera uje kuraba ko artificial intelligence niyo technology kuravuga muri Marekani mu bihugu byo mu Burayi niyo technology igezeho ushe wimvira tw'abarundi twamaze kuyironga kubera iki tutoyikoresha kubera dutangwa kuri technology artificial intelligence turashobora guhigana nabo tukabatsinda kubera ni new technology. Okay, mbega hoho nakahe kajambo wobwira ugwaruka kuko urabona yuko icyari muto 21 abandi muri generation imwe batwebwe n'abandi nakahe kajambo kamwe wobabwira mu kubakangura mu bwonko mu bintu bijanye na technology tugeze ko kwisi ya none? Ikintu ndababwira abajene nuko technology iroroshe kandi iraryoshe ndasaba ko abajene bakunda ibintu bya technology computer science urose nk'amafaranga akugura impuzu nyinshi cyane ugura ordinateur kugira ibintu byawe byose bikore en ligne kubera technology irafasha gushangaza urudandazo ukora kandi ndasaba abanyeshuri bari ku ishure abo focusinga cyane kuri ibintu bya programmation bakiga programmation kubera programmation irashobora guhindura ubuzima bwacu. Mbega wowe nka wewe niyahe avantage cyangwa se nicahe ciza ubona cyo gukoresha imbuga hwaniro imbuga ngurukana bumenyi? Imbuga ngurukana bumenyi icyambere imbuga hwaniro zirafasha umuntu kumenyana n'abantu batandukanye kubera ndibuka nanje kugira uvugane n'abantu ku isi yose biroroshye cyane ukoresha imbuga hwaniro mukabonana mukavugana kandi icyo ndobwira n'abantu ni kuguruka gushira ibintu byose wiyumvira ukabishaka ku mbuga ngurukana bumenyi kugira ngo ufashe n'abandi bantu bazoshobora kubisoma ari abantu bashobora kwiga ku buzima bwawe ku bintu wagiye urahura ubishyize ku mbuga ngurukana bumenyi birafasha abantu kwivurira cyane. Mbega ho ko ari abantu benshi bamaze kubona yuko kubaho uri kuri réseaux sociaux kubaho uri ku mbuga byerekana yuko swate ubutiyubaha byerekana yuko uburi umuntu vision y'ubuzima bwawe itagera kure. Uje kuraba abantu bateye imbere ni kubera bari kuri dufate nk'ubu uretse réseaux sociaux usanga biragoye cyane kuvugana n'umuntu ari muri Chine mumenyana gute isi abantu ba technology dushaka ko isi tuyigira noyi ibe nka quartier imwe hamwe umuntu ari muri Belgique no mu Burundi bashobora kwiyumva ko menga bari hamwe dufate waratandukanye n'umuryango wawe uri muri Indonesia gutwe muvugana ta social media urabona rero social media dushaka connect abantu bavuga VOVOTA stay connected with your friends and family while enjoying the finest media dushaka ko connecta abantu n'imiryango yabo n'abagenzi babo yani umwanya wose ukuratambura ukiyumva ko uri kumwe n'umugenzi wawe cyangwa umuryango naho bari kure cyane ufise ikibazo ukamubwira akashobora kugisolvinga muri uwo mwanya nyene bitazinze kugenda kure rero kuvuga ati umuntu ari kuri social media aba adafise vision nini social media ahubwo umuntu afise vision n'umuntu wa mbere atangura gukora amapaje yo kuri social media aboneke neza abantu bamumenye uyu ninde kubera ubu uvuze umuntu kanaka uwambaye ugenda kumurondera kuri social media chaka kumumenya uyu urabona mbega ni muntu ki ibyo byose bisanga kuri social media mbega none ko ngaho iwacu mu Burundi nko mu ntara zimwe zitandukanye bamaze kubona uri nk'umwana wo mu rugo bakabona uri umwana wo ku ma réseaux sociaux bacha bavuga ati ujya mwana uko bimeze kose yayobye cyangwa ubuzima bwe buri kuri karubanda iyo jambo ryo kuvuga ati kuri karubanda mbega urumva yuko si tumwe ku bavyeyi bacu bagiye batwibaruka amaze kuba afise bya byumviro bya kera bakiri nkumi n'imisore natwe rero muri new generation na technology kujya igenda yavanse bakaca babona ati kanaka ari ku réseaux sociaux kanaka ariko aravugwa n'ibinyamakuru kunuku ati ubuzima bwiwe nkuko wari wavuze ati urashaka kwandika ubuzima bwawe ukabushira kuri réseaux sociaux ku buryo ushaka no gufasha n'undi muntu none nk'abantu bashaka kumva yuko ubuzima bwawe ubwanditse ukabishira kuri réseaux sociaux bukaja kuri karubanda ariko babivuga baca bibona nabi nabo wo bashikiriza iki muno mwanya icyo nabashikiriza nuko
nta myaka ijana. Iyo jambo ryo ngo karubanda. Nta myaka ijana kandi réseaux sociaux iramplace ama-album. Ndibaza ni bake bagifise ama-album. Ni bake vraiment. Rero réseaux sociaux urashobora kubikamo amafoto yawe, urabona. Kandi réseaux sociaux irafasha kubera dufate uri umumenyesha makuru ari inkuru ushobora kuzishira kuri VOVOTA. Rero nk'umwana ari muri secondaire ukamwankira gukoresha réseaux sociaux dufate ari cyankuzo azomenya gute biriko biragenda mu Bujumbura ntazabimenya mugane ari kuri réseaux sociaux ashobora kugira follow kuri VOVOTA ukapostinga inkuru shasha akazibona. Hari n'ivyigwa n'abigisha bashobora kuvuga ati kubera dutashe muhira arama ama devoir nza kuba kuri réseaux sociaux kira umuntu aze kwinjira ku page yanje atangure kwiga canke arabe leso ndashizeho shasha kugira abantu bagende biga umwanya wose aho bari hose kubera réseaux sociaux si ibintu bibi ni nahantu ni mbuga hwaniro ishobora gufasha n'abantu kwiga ibintu bishasha. Ariko hari n'abakoresha réseaux sociaux bakazikoresha nabi. Arabazikoresha nabi. Shaka kukubwira ko réseaux sociaux ni nk'isi. Kuri isi tubayeho arababayeho nabi. Ntuca umubuza umuntu kuba ku isi kubera hariho babayeho nabi. Urabona? Mugani kuri isi arababayeho neza. Na réseaux sociaux niyo si tubayeho. Reko tugushaka ko abantu bose umuntu wese ari ku isi ashobora kujya kuri réseaux sociaux. Urabona none nk'abantu wowe umaze kubona tubwire nk'imice ibiri y'abantu maze kubona bari ku réseaux sociaux bakoresha réseaux sociaux nabi tugasanga ari kuri social media ariko nta kintu ashobora kuba wabona ati iki kintu kirashobora gufasha umuntu kirashobora kumungura mu bwenge ariko ugasanga ahubwo ni ikintu kiza kimwica ari nk'ugwaruka bw'imyaka mitoya bakiri aba teenagers ugasanga ni ibintu byo kubisha mu mutwe. Hari ibintu byinshi bimeze nabi ku ma réseaux sociaux bitarekuriwe abana kubiraba canke abandi kubipostinga nka twebwe dukoresha muri data yacu ibintu bimeze nabi kwanza turabifuta ibintu bitajanye n'imico yacu y'abarundi umuntu ashobora kubipostinga turabikuraho atani iminota urenze biriho abantu bakoresha ama réseaux sociaux nabi bakakwirikirana ibintu bidashobora kubungura. Rero réseaux sociaux bigomba uyikoreshe kugira ikungure mu buzima wiga ibintu bishasha uvugane n'abantu. Nico cyumviro cya mbere dushaka ko abantu bayikoresha réseaux sociaux nk'uko. Ni ukuvuga rero muri make dukoreshe social media ariko akaranga tukagumane. Tugumana akaranga kacu k'abarundi, akaranga kacu k'abanyafrika, ntidutakaranga. Social media dutwara akaranga kacu kuri social media. Ntiduhindura akaranga kacu kuri social media. Nubwo bari technology shasha ize ariyo kuduza ntize ariyo gusubiza inyuma abantu mu bwenge cyangwa se abantu mu muco. Merci beaucoup. Shaka rero ugira akajambo kamwe ugira abantu bakora gukurikirana muno mwanya bose bivanye naho baherereye abari mu Burundi abatari mu Burundi abari abroad akajambo kamwe gusubatekerera kugira ngo cyo dukurotse kino kiganiro cyacu cyuno munsi. Abantu bose nababwiye ati VOVOTA ishaka kubashira hamande y'umuryango wanyu amande y'abagenzi banyu kandi ikabazanira ibintu biryoshe cyane. Nashaka ko kira muntu afise itelefone n'utayifise yiyumve ko gucrea account kuri VOVOTA ari ikintu kizoshobora kugira akubita intambwe imbere. Nashaka ko kubabwira n'abari mu mahanga urashobora kugironga VOVOTA ukayikoresha mukavugana ku isi nzima. Nico kintu ndababwira ko mu yihurumbire VOVOTA wandika www.vovota.net ukacironka kwa account ukajutangura ku enjoy no gushare ibintu byawe no kuvugana n'umuryango n'abagenzi. Mbega ho ko VOVOTA sumva ko ari Kirundi VOVOTA bisigura iki? VOVOTA bisigura kuryoherwa cyane birenze urugero. Kuryoherwa birenze urugero. Merci beaucoup rero VOVOTA wari kuradukurikirana mwese mu vovote n'est-ce pas? Twese tuvovote na vovote nawe na vovote mubwire n'umugenzi wawe VOVOTA yashitse application shasha ayikoreshe kugira twese tuvovote cyarimo. Mbe wimviye gute iryo jambo ngo VOVOTA ko numva iryo jambo ndariuka muri mu muziki wa MB Data. VOVOTA
vovota twishime niho wakivye. Yeah. Okay. So abakunzi ba Royal TV rero reka tugarukize ngakino kiganiro cyacu no munsi. Ubuhinga bwa kamera ni Elfed yafashe kugira ngo ano ma image bashikire ameze neza, asa neza. Reka tumubwire ati big up mu kazi kawe rero tuzosubira naho ubutaha tuguma dukora tubazanira abantu batandukanye rero mugire aho muba mubahe wowe wagize j'aime, wagize partage, ushizemo commentaire ni ubahwe kandi ndagushimiye kuba ugeze kuri no munota wakurikiranye kino kiganiro naho ubutaha. Bye bye.